indirimbo yitwa Siko Yari muzoyumvirize yavutse hari ibintu muhiri wabo hama birangira yomotse bivanye n'ubuzima ingene buhinduka bisigura yuko ibitarakubako birashobora kuba no kuri familia yawe rero dufashanye tu yeah man Buja TV na Mashariki TV pamoja mugire subscribe Can I be your dance teacher L'année passée, on a décidé d'ouvrir cette maison et c'est là qu'on a commencé à faire des activités pour les enfants de la rue. Au départ, c'était seulement une maison où on faisait des activités pendant la journée et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas la façon correcte de s'approcher aux enfants. On s'est dit qu'il faut qu'on accueille les enfants en permanence pour que vraiment ils puissent changer leur vie et commencer un parcours différent. Surtout à partir du mois de septembre, tout le monde a commencé l'école. Et à la fin du premier trimestre, presque tous les enfants étaient classés parmi les premières 10. Et pour nous, ça a été vraiment un grand plaisir de voir que quelque chose était en train de changer. bari talented ibintu bagize vraiment byangiye sana sinari ko bashobora no gukora ibintu nkabijya nibaza ko no mwishuri baciye ubwenge ndibaza. Pour moi les enfants ici je vois qu'ils sont bien mais tu sais je trouve que pouvoir rester avec notre propre parent c'est une autre chose. Bien sûr il faut avoir une famille qui est en mesure de t'accueillir et souvent ce n'est pas le cas pour les enfants qu'on a ici. Et je me dis aussi, parfois je me demande, je ne peux pas garder ces enfants ici jusqu'à quand ils vont se marier. Et nous, on cherche de leur transmettre des compétences et des capacités pour qu'ils puissent un jour, disons, ne pas retourner dans la rue parce qu'ils n'ont pas... leur donner, disons, la liberté d'avoir un choix. On aimerait les faire retourner en famille, mais on connaît bien que les familles ont besoin de l'aide. C'est pour cela qu'avec l'aide d'autres associations, on voudrait créer des projets ensemble pour soutenir les familles et les familles, pour que les familles puissent accepter à nouveau les enfants, mais dans une condition de force, de capacité de les accueillir, de leur garantir l'école et la nourriture. N'Imana yavuze ngo twirindire mu gisagara apane Bujumbura gisagara urumva rero gusubiza umuntu ruguru umusubije n'inyuma kubera ko hariho ibintu bikorerwa ngaha hariya ayatabihari ni nkuko nka jewe par exemple nkonshira ruguru ni intara nyinshi zitagira studio eske noririmbira he nimba umwana wamushize hano wamukuye hariya hari ibintu byinshi exemple nk'amatara nimba yahora yigira kwibuji kugishirira ugacumuzana kwitara ngaha ugacumusubiza kwitara kuri cakibuji cagishirira nimva ko ubu abagize shit njewe nibaza ko abantu bashobora kuronga ikigo bashobora kubashiramo boshobora kubashiramo kubera abana misi yose murabatwara mu kigo bakasubira bakagaruka cyangwa mukabatwara iwabo bakagaruka Bujumbura muri mwibarabara so birabiri byiza ngakigo Abebu kugira ngo abana bose babafatire hamwe tubarondere ikintu tubafashe mpaka aho bazovira mu ikintu cy'imbere mu maso bazokora ikintu. Kuko nashaka kubumbiriza naho ni ntareke
indirimbo yitwa Siko Yari muzoyumvirize yavutse hari ibintu muhiri wabo hama birangira yomotse bivanye n'ubuzima ingene buhinduka bisigura yuko ibitarakubako birashobora kuba no kuri famille yawe birashobora no kuba no ku mugenzi wawe sivyo rero bisigura yuko ico ushoboye urashobora kugifasha abandi rero dufashanye tu comme narinze nshika hano iyo message niyo numva notanga kubera ko mu kirundi bavuga ngo akarizo k'imene kiyagaho gahambije uriya mwana nimba byaranse gose akaburi cakora ariko wowe ni wazukunganira maybe azogira hashitse kandi ndaza azobigushimira yeah man Buja TV na Mashariki TV pamoja mugire subscribe mugire ama share na comment na likes menshi mukurikirana aba artiste mukurikirane n'ivyo bakora kubera ko gutamba wirorera bibera abasazi yeah man bless everybody I'm